Yes, of course, Star TV. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. This is Star TV. We have the best exclusive news. This is Star TV audio from Burundi, East Africa, Africa, and that's no quiz. Let me give you the news for today. Let me give you the news for today. Avant de gagner la guerre à l'extérieur, vous devez gagner celle de l'intérieur. Hey! Wakaanza. Baby call you daddy, umugire sinahandarara. Baby call you mommy, umugire ntari butahe. Wanapenda stale. Nishafika namo. Wanapenda pombe sana. Kurewa sana na bana. Monday to Sunday ni bafude. Tuna enjoy na marafiki zangu. Baby hello. Numafisa umbawara. Baby hello, numva mfisa umbawara. Nkora kumano, ugumuduka kuma nkora kumano, ugumuduka kumano. Baby nkora Yes, of course, Star TV. Amazina yanjye ni Starboy the Sheep. Guys, ashaka kubanira umuntu abantu kamubanira ukagumubanira. I like this style, my God. I like this style. Let me show you. I like this style. Let me show you. Let me show you. Kubadida. I like this style, man. Yes, mbere ko tuvuga byinshi bitandukanye, reka ko mure twihweze basi tugire umwihwezo wino video. Imbere yuko nza kuza kuri Sabi, reka tumanze twihweze neza ino visual. Ino si video nyene official, si video iri official neza neza gerageje kuraba no kuruga rwa D1 banditse visualizer. Ntabwo nyene ari video nyene OG bavuga ati ni official video, no siko biri. So reka tumanze twihweze rero kuno kuntu igikorwa cyo kimeze. Kumbere nibaza yuko byinshi ni indirimbo imaze gushika ku 24 mu masaha indwi gusa, igiri kwize igihumbi cy'ama commentaire twagiye. Indirimbo irimo umwana mwiza cyane ndetse ino bino mubona ngaha hano masanamu yakozwe na Igbana. Abadansere barimwo guys, abadansere bararenze turabazi. Kama twabonye mu ndirimbo ya Troyzone na Rap Boy ndetse na Dramati. Ukuntu nakunze umuntu yambise D1 muri ino ndirimbo, yaragerageje kumenya ivya mwambika bikamubera, bikamumata, yene bikamugwamwo. Telefona papa wamubwira uno munsi ntavyo gutaha. Baby call you daddy, umubwire sintaha ndarara. Mu telefone mami wa umubwire kudataha. Kurewa sana na bana. Mande gushika Sunday. Ebana ni sabukuru gusa. Turyoherwa. Turaryoherwa n'abajama. Guys, ikicana rero, ikicana iki? Ikicana. Ikicana urakibona sha. Kigufitiye amatayi ni cana cy'ikirundi kazi. Kubadida. Ariko ikintu nagira mvuge ibintu byo gusohora indirimbo ugasanga abantu bambisa aba artiste
agaca afata akaja kumwambika ngo Adidas Nike. Izo ni ntuzenya ubukoreye promo abantu ku buntu n'umunsi bashatse kuba hidiri bazovuga ati bari abantu baramaze kudukora promo urakora Nike nanuze mugabo ahandi naho cyangwa nkagaruka nkavuga ati mega Adidas na Nike byoza ku murundi kwambara Adidas atiri warahabwa idiri mbega bizoshika tubona umurundi ahabwa idiri na Adidas na Nike ariko nivyoroshe wamukore kore ku mano none aha naho bakora ne guys ino ndirimbo imeze fresh ni ndirimbo imeze neza cyane guys iyi ni hit ya summer guys ko muri kose je nibazako ndiko ndabereka ino video kugira muhirabire neza cyane so je ndibuka kuri Bruce Melody mu gihugu cy'u Rwanda bahora bamubanira kera gitangura kuririmba bakaguma bamubanira mugabo bakabona umujama ntakubita swata bakamubanira ntakubita swata uno mutipe D1 numwe mu bantu babanira cyane wanashima na Dunda na Buja FM ntazo barimwo si kuvuga ko ari we yavyanse nzobabwira inyuma ya Dunda Buja FM sima bimvuga ibintu zosanga hari abantu bataje mu mikwera je nabivuze nzobivuga nyuma ya Dunda Buja FM na Buja FM gituma Dramati D1 na DJ Fernando na Big Farias batarimo so nibaza yuko nzobigaruka ko inyuma ya show so garageje kuraba ino ndirimbo ni ndirimbo imeze neza itambika ni ndirimbo zijya zigezweho of course n'umudi wa mapiano ni ndirimbo aho urushobora gutamba kabisa rero ariko navuga story ya Bruce Melody agitangura kuririmba vraiment hari abantu batapressure ibikorwa vyiwe barabiponda basi ni urabona kubona amatako yera ukaguma ubona ko yirabura nivyo biriko biraba kuri D1 arasohora amahiti abantu bakabona neza ko ari amahiti ariko wewe urabona ko amata yera wewe mu mutwe wawe ufise mu mutwe ko atukura yirabura ariko umuntu muvuganyura mubwira ko amata yera ni nkuko ushora abantu bakora bategura amashow bambavuga ko D1 ashoboye rero barabona ko amata yera barabona ko ashoboye muga mu mutwe iwabo bihaye ko adashoboye njo gituma batamutumira mu mashow ugerageje kuraba ino ndirimbo guys ni ndirimbo imeze fresh hari umutipe twako turavugana yitwa Mertus ari muri Amerika niwe yambwiye ati D1 nga muri Amerika baramuvuza vya hatari cyane amubwiye ati none kubera iki mudakora ikintu kugira mu mamagare aze muri show basi abateramisha kumure zasho mukunze kuvuga zo mutubare nawe basi akoresha yo mu kabari so numuririmbyi ugerageje kuraba indirimbo ziwe zose afise ziri mu bantu kandi umuririmbyi aje muri show yawe afise indirimbo zirenga 10 aririmbye mu kubona arazihejeje kandi zose ategerezwa kuririmbana n'abafana biwe mu kubona arazihejeje zose ni nziza kandi n'amahiti none ukamutumira umusani gute ugasanga batumira umusani afise indirimbo 3 zine ayeje kurimba 3 cyayitahira so rero tukuri ibintu byo kubana umuntu ariko arakora neza reka tuvuge ko ariko arakora neza guys ino ni indirimbo wowe nk'umukunzi wa Star TV ukwiye kuja kuraba ku rubuga rwa D1 ndaza gushira link muri commentaire tuje kuraba ino ndirimbo so iyi ni ndirimbo ngenda kwereke ni indirimbo ya Sabi iyo sinayitahukiwe cyane ariko uko biri kose nibaza ko nza kumenya byinshi ni indirimbo yise Je vais bien ni indirimbo je ntigeze ntahura ariko ugerageje kuraba ni indirimbo ushobora gutamba mu kabare ukaryoherwa ukumva unezerewe cyane urumva ariko aramena amazi ku mabuno y'abana bo mu Kanyosha nimba tarabo kumutakura kuko ndaje abanye nibamutakura cyane Kanyosha ariko aramena amazi ku bana bo kumutakura Je vais bien Yes ni indirimbo Sabi nawe yagiye gusohora reka turabe ku rubuga rwe nawe indirimbo yo ukuntu biriko biragenda bisigura iki D1 yasohoye indirimbo yasohotse 15 ama uwo bita Sabi nawe aza gusohora indirimbo mu nyuma ya D1 bisigura iki rero umuziki wacu ugeze kure mu masaha 2 bageze muri 2004
bino bintu twarabigwanira kuva kera ariko no munsi biriko biraba ama views ariko araboneka kubera iki uturaba naravye no kuri stat ya Dramati for the first time nabonye yapostinze indirimbo Dramati yapostinze link bisigura iki rero imiziki yacu isigaye iryoshe niyo gukurikirana ku mwanya niyo kuba hagufi kubera ko ni imiziki myiza iryoshe itambika ushobora kuja no muri club ugatamba n'indirimbo iraryoshe nico gituma je nariko ndacisha mu zino ndirimbo ya D1 na Sabi bisigura iki sindiko ndavuga ati ngo ndabalansa oya ni juste kubabwira ko tutegerezwa gushigikira umuziki wacu gutegerezwa gushigikira abana biwacu nabo bagatera imbere kandi abariko barakora tukabaha akazi uno musi D1 hari abavuga ngo arazimvye ngo manager wabo ngo nta muzimba ko ahubwo abantu nje baca bishiramo kugira baronka aho bamufatira wakayanza ayo makuru yo turayafise inyuma ya Duna na Buja FM nzobazanira amakuru akwiye kugira mumenye byinshi bitandukanye so reka rero ndabatumirire kuja ku mbuga za D1 ndetse na Sabi tuje kwirikirana zino ndirimbo bashize ahagaragara Imana ibahezagire cyane ndababwira ko ndabakunda cyane.